Shalomu shalomu bene data nshuti z'umusaraba gurupe b'amaso mwese ndi niteka ntangere ryo kubaramutsa mw'izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ndashimiye uhoraho, ndashimiye umwami wacu yongeye kungirira neza kugira ngo nongere kuyagana ubwoko bw'Imana. Aya majambo meza twarabonye mu cigwa kiherutse, twarabonye ukuntu Pasika yatanguye guhera ku munsi w'itarike 14 z'ukwezi kwitwa Nisani, maze iyo Pasika bagatangura kuyihimbaza ku mugoroba. Umunsi mukuru wose ugenda utangura guhera ku mugoroba hajya iyizuba ricokeye. None rero reka tubandanye n'iki cigisho muri kano kanya, turabe ivy'umunsi mukuru w'imitsima itambiwe. Ica itangura bukeye itarike 15 z'uko kwezi nyene kwa Nisani. Nukuvuga ngo bukeye baraye bariye umwagazi wa Pasika, bukeye baca batangura umunsi mukuru w'imitsima itambiwe. Uwo munsi mukuru nawo ugatangura itarike 15 kumara indwi yose, no kuvuga gushitsa ku itarike 21 z'ukwezi kwa Nisani ku mugoroba niho uwo munsi mukuru urangira. None rero imbere ya vyose, imbere yuko dusoma amajambo y'Imana kugira ngo turabe aho vyanditswe tumenye n'ubusobanuro bwavyo, tubanze duce bugufi dusenga Imana. Data wa twese wera kibirengeye ca vyose, ndagushimiye yuko mwami ari wowe uduha kwiga no gusobanukirwa amajambo yera y'ubugingo. Urakoze mwami, shimwa habwa icubahiro, maze iri jambo mwami ryongere kugira ikimazi mu mitima y'abaryumva kugira ngo basobanukirwe uyu munsi mukuru usobanura iki muri iki gihe cacu nk'abakristo. Ndagushimiye, izina ryawe nirishemagizwe. Urakoze kubikoze, nuko bishimirwa ni mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bene data, dusome igitabo c'Abalewi igihimba ca 23 maze dusome ku murongo wa 6 kugira ngo twumve neza ingene uwo munsi mukuru utangura. Ku munsi w'15 w'uko kwezi nyene niho hazoba umunsi mukuru wo kunyubaha w'imitsima itambiwe. Muze mumare iminsi indwi ariyo murya. Ku munsi w'intangamarara wayo muze mukoranywe no kuba ikoraniro ryera. Ntihaze hagire igikorwa kiruhisha mu gukorako. Muri iyo minsi uko ari indwi, uko bukeye muze mushikanire ibimazi bitongorwa n'umuriro. Umunsi ugira indwi uzube uwo gukorana kwera, ntihaze hagire igikorwa kiruhisha mu gukorako. Haleluya. Mwene data, turabonye neza yuko uyu munsi bawuhimbaza bahereye kw'izo tarike 15. Byumvikana yuko minsi yose buri mwaka inyuma yuko Pasika ibaye itarike 14, hageze ku kagoroba baca babandaniriza kuri ako kagoroba nyene ku itarike 15 bukeye baca batangura umunsi mukuru w'imitsima itambiwe. Izo nyigisho ndazi neza yuko ari benshi batazikurikirana kubera yuko uwo munsi mukuru uhimbazwa mu Bayuda. Abakristo bahimbaza irya Pasika gusa, ntabwo baheza ngo bakurikirane ivy'iyo minsi mikuru itambiwe. Ariko ndagira ngo nkuzanire iki cigisho kugira ngo uhakure akarorero, utahure yuko iminsi mikuru y'uhoraho ari iminsi indwi kandi yose yashizweho muri Bibiliya kugira ngo biduhe ikimenyetso kigaragara c'intumbero y'Imana. Minsi yose ivy'Imana yakoze yagiye iharura incuro ndwi. Ivy'Imana yakoze yagiye ibishira mu minsi mikuru, yagiye ibishira mu minsi iharuye. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo ntiwirengagize imvugo y'uhoraho, ntiwirengagize ivyanditswe byo muri Bibiliya, bifise ubusobanuro bwimbitse. Imbere ya vyose reka tubandanye gusoma, turabe mu gitabo cyo Kuvayo maze kugira ngo tubisobanukirwe neza, maze dusome mu gitabo cyo Kuvayo igihimba ca 12. Reka dusome duhereye ku murongo wa 17. Uwo munsi w'imitsima itambiwe muze mwame muwugira mukuru, kuko kuri uwo munsi nyene ariho nzoba narabakuye mu gihugu ca Egiputa muri amasinzi y'ingabo.
nico gituma uwo munsi mukwiye kwama muwugira mukuru, uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana, kibe icagezwe c'intahava. Mu kwezi kwa mbere ku munsi wako ugira 14 ku mugoroba aba ariho muzotangura kurya imitsima itambiwe gushitsa ku munsi wako wa 21 ku mugoroba nyene. Muri iyo minsi uko ari ndwi ntihaze haboneke umwambiro mu mazu yanyu. Umuntu azorya icambiwe aracibwa mu ikoraniro ry'Abisirayeli, naho yoba umunyamahanga canke uwimvukira uwo mu gihugu canyu. Ntimuze mugire icambiwe na kimwe murya, muze murye imitsima itambiwe mu ngo zanyu zose. Turasobanukirwa mwene data, aha hantu urumva neza yuko imitsima itambiwe yagomba kuribwa iyo minsi ndwi yose, iyo minsi yose uko ari ndwi gushitsa ku munsi wa 21. Impamvu nyamukuru bagomba kubuzwa kutarya umutsima utambiwe, icambere inyuma yuko Pasika iba yaraye ihejeje kuba itariki 14 baca batangura gushira mu ngiro kurya imitsima itambiwe. Nubuhe busobanuro bw'umutsima utambiwe? Umutsima utambiwe ugaragaza umuntu yejejwe, ugaragaza umuntu yera, kubera yuko baba bariye urya mwagazi wa Pasika bagomba guca bamara indwi yose bejejwe, bagomba guca bamara indwi yose atagasembwa bagira, bagomba guca bamara indwi yose ataburyarya bubarimwo, atabugunge bubarimwo, atashari ribarimwo, atanzigo ibarimwo. Bisobanurwa yuko baca bamara ibihe batekanye, bamerewe neza, batunganye mu ngo zabo, nta nimwe ry'ugwara mugenzi we, kuko bose baba bariko bararya imitsima itambiwe. Imitsima itambiwe, umutsima wambiwe ugaragaza umuntu w'umunyabyaha. Iyo wari yivyambiye umwambiro, ijambo ry'Imana rivuga ngo mbega ntimuzi ko umwambiro ututumbisha irobe ryose. Reka dusome ayo majambo hanyuma duce twinjira mu cigisho kijanye n'imyambiro abiki gihe bamaze kurya, kandi no mu mashengero ndetse no mu madini hakaba harinjiye iyindi myambiro. Iyindi myambiro bisobanurwa izindi nyigisho, izindi nyigisho zivuye mu bapagani zikaba zarinjiye mu madini no mu mashengero. Abitwa abakristo uno munsi bakaba barahaye ikaze imyambiro yo hanze, imyambiro y'abapagani. Ndagira ngo dusome mu Bikorinto ba mbere igihimba ca 5 maze dusome duhereye ku murongo wa 6. Eka dusome mu izina rya Yesu. Kwirata kwanyu si kwiza. Ntimuzi yuko umwambiro muke wambira irobe ryose? Nuko nimukureho umwambiro wa kera kugira ngo mube irobe risha, nk'uko mutari mu mwambiro, kuko umwagazi w'intama wa Pasika wacu watanzwe kw'ikimazi ari we Kristo. Nuko tuziririze iminsi mikuru tudafise umwambiro wa kera canke umwambiro w'urwanko n'ikibi, ariko tugire imitsima itambiwe y'imitima ikeye n'ukuri. Haleluya. Paulo ariko arasobanura yuko umwambiro muto ushobora gututumbisha irobe ryose. Izo ni inyigisho ziriko zirahanura amadini y'abakristo, amadini ya kino gihe. Umwambiro uraba muto ariko ugatutumbisha irobe ryose. Ndakuzaniye izi nyigisho zivuga iby'iminsi mikuru kugira ngo usuzume urabe mu ishengero iwanyu, urabe yuko umwambiro muto ata mwambiro muto uhari ariko amaze gututumbisha irobe ryose. Iryo robe ni irihe? Ni ishengero. Iryo robe ni irihe? Ni ubuzima bw'umukristo. Ubuzima bw'umukristo bwaratosekajwe bitewe n'umwambiro w'abapagani, umwambiro w'inyigisho mbi zamaze kwinjira mu madini, byamaze kwinjira mu mashengero. Icambere nagira ngo mbazanire inyigisho zaje ziturutse mu bapagani kandi zamaze kwambira. Uno munsi utokironka umuco wa Kristo, ingeso incanke ingendo ya Gikristo, kuko abantu benshi bamaze kuvanga, bakivanga n'ivyisi, bakivanga n'ivy'abapagani. Mwene data, igihe kirashitse, igihe kirageze kugira ngo mwivangure, mwivane mu mwambiro. Erega umwagazi w'intama wacu wa Pasika ari we Kristo yaracumiswe, yarabazwe, twarariye Pasika. Umukristo wese arazi ko Pasika yabayeho, kandi rero kubera yuko Pasika yabayeho nimukureho umwambiro. Ndagira ngo mbabwire imyambiro ihari mu madini y'abakristo. Ikintu ca mbere ni iminsi mikuru yaje yiyongerereza.
yongereza kuyo uhoraho yashinze. Abantu barafashe ijya minsi y'uhoraho barayikuraho, baranareka kuyihimbaza, mbere ntibanayitaho, ahubwo baca bazanaho, baca bongera ko iyindi minsi mikuru. Baravuga bati ngo ko turi mu isezerano risha, ngo bijya bya kera ngo ntabyo tugikeneye. Mwene data, wopfuma ureka mugabo ntihagire ibindi wongera ko. None ko mwaciye muzana mukongera ku yindi minsi mikuru, ariyo iyi tugira ngo turabe. Hanyuma iyo minsi niyo twamara kuyidondagura yamaze kwinjizwa mu idini rya kino gihe, muza guca mumbwira aho byanditswe muri Bibiliya. Umunsi mukuru wa mbere wamaze kuba umwambiro mubi mu idini, nivyo bita iminsi mikuru y'abapagani, ariyo yitwa Noheli. Noheli, iyi Noheli yamaze kwinjira mu madini kw'isi yose. Amadini yose yaramaze guhimbaza Noheli, ugasanga abantu bose baramaze kwijukira guhimbaza Noheli. Ugo rurimi nta naho ruboneka, kandi iryo zina nta naho riri, kandi ndetse n'amadini yaramaze kwemeranya, baramaze gushigikirana mu kinyoma. Naho wohirahira ukabivuga bo kwiyamiriza, ariko bo babaza ati ni mu ndangira aho byanditswe, ntaho boronka. None iyo Noheli ngiyo yaraje imaze kuzanwa n'abapagani b'Abaroma, bamaze kubyinjiza baciye bahitana isi yose, maze batangura guhimbaza iminsi mikuru ya Noheli. Noheli bisobanurwa ngo Noeli, Eli ni Imana, iyo no nayo ni uguhakana. None bene data, nimuze duharure, mbega muri Bibiliya zya tarike 25 ko tuzibona tukazumva, ariko zanditswe hehe? Ndagira ngo bene data mutangure kumenya yuko uyu mwaka, iki kinjana tugezemwo, ari igihe cyo kwikangura, kugira ngo mutangure kuba maso, murabe mugabe. Abantu benshi bazoza bazimiza bita abakristo, ariko ni ba antikristo. Yesu yaravuze ngo hazoza abantu benshi biyita abavugishwa n'Imana, ariko arabazimiza. Abakristo b'ibinyoma, ba antikristo baragwiriye, bazanye iyindi minsi mikuru, ugasanga iyo Noheli bariko barahimbaza ibintu bitagaragara muri Bibiliya. Ya minsi mikuru indwi y'uhoraho barayisibije, barayizimanganije, baca bazana iyindi minsi mikuru bakuye mu bapagani. None ngiyo barayizanye, barayinjije mu ishengero, ari naco gituma antikristo agiye kuza gutegeka hano mw'isi, kuko abantu bamuhaye ikibanza. Nimuze nimusohoke muri ayo madini ya Babuloni, nimusohoke muri ayo madini yamaze kuvangwa n'abapagani, maze musubire ku murongo w'itanguriro, musubire ku ijambo ry'Imana ry'ukuri. Bene data, iyindi minsi mikuru bamaze kwinjiza mu mashengero ni iyi minsi mikuru yitwa les anniversaires. Ugasanga umuntu wese akavuga ati ko Yesu twahimbaje umunsi yavukiyeko, nanje nimuhimbaze, nanje mu itariki yanje ndayizi. Ugasanga umwe wese aramaze gupanga itariki yavukiyeko. Hariho n'igihe bamukorera ama surprise, bakamukorera ibintu by'agasha atanabizi, bakamutera giturumbuka, bakamukorera iminsi mikuru, bakamuhimbaza. Mbere basigaye banabizana mu isengero, ugasanga hari amadini no munsi yatanguye guhimbaza iminsi mikuru y'abakristo babo, iminsi mikuru y'amavuko, iminsi mikuru y'abavuko. Itariki yawe wavukiyeko yashika, bagatangura kuguhagurutsa no guha ikaze mu mwanya wo gusenga hagati mu rusengero, bakazana amashugwe bakamutera, bakazana imitsima y'amagato bagatangura kumuha, bagatangura kuririmba batazira. Les anniversaires ntabwo ari ikintu cari cigeze kibaho, ariko noneho barabizanye, babizana mu mashengero aho bitarashika. Namwe biraje bibageremwo, hantu hose ubu basigaye bahimbaza, no mu mazu no mu mihana barahimbaza iminsi mikuru y'amavuko. Ariko iyo minsi turazi neza yuko yakorwa n'abapagani. Umwambiro muto urashobora gututumbisha irobe ryose. Nukuvuga ngo siruto ubukristo buriko burazimangana, ndetse ubukristo buriko buragenda butagaciro, kubera yuko habuze gica, habuze na gihanura. N'ugeze aravuga baca bamwiyamiriza, bagatangura kumuha kato, kubera yuko yadomyeko. Ariko ndagira nkubwire yuko igihe kirageze kugira ngo muhaguruke muri gurupe b'amaso, mwongere guhagurukira ijambo ry'Imana, maze mwe abakristo bukuri, atari babandi bari mu mwambiro, ariko mwiyambure ivy'isi, maze mutumbere Yesu wenyene. Hari yindi minsi mikuru nayo nyene yagiye igaragara mu madini y'uno munsi, aho bitarashika naho nyene bizoshikayo. Iminsi mikuru y'abavyeyi,
ugasanga iminsi mikuru y'abamama ngo uno munsi ngo n'umunsi mukuru w'abamama, abamama bagaca baribo bayobora, bagaca baribo bategeka ati uwo munsi mukuru n'uwacu. Bonyene bigaca ibi ivyabo gusa ku isi yose, ngo ko habaye ngo ko oni yahimbaje umunsi mukuru w'abamama, ngo no mu rusengero iwabo bagaca nabo bahimbaza umunsi mukuru w'abamama. Iyo oni yahimbaje umunsi mukuru w'abapapa, muri urwo rusengero naho bagaca bahimbaza uwo munsi mukuru w'abapapa. Mwene data, harura wumve ingene iminsi mikuru ya mpuzamahanga ku isi ishobora no kuza igashika no mu rusengero, maze batiko bose babihimbaje uwo munsi, bagaca babona bazana bakambara impuzu nziza, bakambara neza, bagakora iminsi mikuru, bagateka bakarya bakanywa, kugira ngo bahimbaze umunsi mukuru w'abapapa, bahimbaze umunsi mukuru w'abamama, ngo kubera ko isi yose yabihimbaje. Ndagira nkubwire mwene data, ndakubaza iki kibazo. Paulo yabajije avuga ati, mbega ntimuzi ko umwambiro muto ututumbisha irobe ryose? Umwambiro muto, ibyo byose mukora nibyo byatumye agateka akanovera k'ubutumwa bwiza kazimangana, nibyo byatumye ijambo ry'Imana ririko rirazimangana. Nimuhaguruke, nimwongere kugarukira agateka ka Bibiliya, nimuhagurukira ijambo ry'Imana, nimuhagurukira ubukristo. Ubukristo buriko burata agaciro, ubukristo buriko buragenda busubira inyuma. Nimuze dukure hasi, twongere kurondera uhoraho bene data, twongere kuvuga ubutumwa bwiza, ubutumwa bukangurira abantu gukizwa, abantu bihane, bongere kwihana icaha n'igisa n'icaha. Mu madini murimwo harabuze gica, harabuze uvuga, harabuze usemerera, harabuze ubwira abantu ngo ababwire batakabi, bongere kwihana, bakire Yesu Kristo. N'igihe cawe mwene data, wewe wahawe mpwemu yera kugira ngo ugende uvuge, kugira ngo ugende usemerere, ubwira abantu, ubwira abo muri kumwe ati nimureke ibyo muriko murakora. Ivyo nivyo vyirukanye Yesu mu bantu, ivyo nivyo vyirukanye mpwemu yera mu bantu, ivyo nivyo biriko biratuma abantu benshi baheba Imana, kubera yuko bazanye umwambiro w'ivyisi, bakariwo bazana, bakazana ibigirwamana bakabirunda mu rusengero. Mwaje umuntu akaza agiye gusenga, ariko agasanga yagiye guhimbaza bagenzi we. Uno munsi mugahimbaza umwe, ejo naho mugahimbaza uyundi. Abantu nibo bahindutse bahimbazanya. Yagera no guhimbaza umupastori yabashikiwe n'umunsi wiwe w'amavuko, bakaca nabo babashira ku batuna munsi niwe, maze wewe bakamukorera ibitangaza, bakamuha n'amashikanwa, bakamuha n'ibindi, bakamuha n'amakado, bagatangura kumwereka yuko bamukunda. Ibyo byose bigakorerwaho, bakazana amagato, bakazana ibintu byinshi. Ibyo byose biriko birinjira mu mashengero, biriko birinjira mu madini. None mwumva bigiye kuzogarukira hehe? Nimuze duhaguruke, twongere gusuzuma, maze umwe wese yisuzume ahaherereye. Hari yindi minsi mikuru yitwa ngo ni Saint Valentin, ariyo minsi mikuru ngo y'abakundanye, ngo yabubatse, ugasanga uwo munsi baje biyambitse impuzu za mauve, impuzu zifise yandi mabara, ngo iri nibara ngo ry'urukundo. Abantu bagaca batangura gukora ibindi bintu bijanye ngo abakristo ngo barakundanye, ngo umugabo n'umugore, ngo inkumi n'umusore, bagaca batangura gusohoka uwo munsi bagakora ibintu bidasanzwe, ngo n'umunsi mukuru w'abakundanye. Ngivyo byose byanamaze kwinjira. Mwene data, turabona abantu benshi hagera kuri rya minsi mikuru ya Noheli, bagaca batangura kwiyambika amashesheti mu mutwe, ngo ni inkofero za Pere Noel. Ivyo byose biriko biragaragaza yuko umuco wa pagani wamaze kwinjira mu mashengero vya Pere Noel. Abandi bagatangura guhimbaza ibigirwamana. Bene data, nimumenye yuko umwambiro muto ututumbisha irobe ryose. Nimukureho umwambiro wa kera, nimukureho umwambiro wa kera, maze mukomeze umwambiro musha. Paulo arakomeza aratanga impanuro ku murongo w'icenda, aravuga ngo nabandikiye muri ca cete ko mutivanga n'abasambanyi, ariko sinavuga abasambanyi bo mu biyisi, canke abipfuza, canke abanyazi, canke abasenga ibigirwamana, kuko iyo biba bityo mwari mukwiye kuva mu isi. Ariko burya nabandikiye ko mutivanga n'uwitwa mwene data nambara umusambanyi, canke uwipfuza, canke usenga ibigirwamana, canke utukana, canke uborerwa, canke umunyazi. Umeze atyo no gusangira ntimugasangire nawe. Muriye hehe no gucira urubanza abo hanze? Mbega si mwebwe mucira urubanza abo muri mwebwe? Ariko abo hanze Imana niyo izobacira urubanza. Nimukure umunyakibi muri mwebwe.
nimukure umunyakibi muri mwebwe. Pawulo arabivuga ati nimukure umunyakibi muri mwebwe, nimukure ayo madini, nimukure iyo migenzo muri mwebwe. Pawulo aravuga ngo ntabwo agomba gucira imanza abo hanze, ntabwo agomba gucira imanza abo hanze badasenga. Ariko Pawulo yahanuye abwira amashengero, abwira amadini, abwira abantu bazi ko barasenga, ababwira ati nabandikiye muri ca cete ko mutivanga na mwene data. Iyo bavuze mwene data baba bavuze wa muntu umwe asanzwe aza gusenga yicara mu ntebe, akaza ariko akaza umutima wiwe wahuye mu bindi, akaza yivanga yicanga yiyorobeka. Ugasanga abantu bamwe n'abasambanya, abandi n'imboregwa, abandi nabo basenga ibigirwamana. N'ayahe madini hano ku isi ni menshi, amadini yasigaye asenga ibigirwamana ku mugaragaro. Ugasanga bahimbaza iminsi mikuru, ugasanga bahimbaza ivyo abana b'abantu bipangiye bonyene bikoreye. Ariko wamubaza ati umunsi mukuru w'imitsi mutambiwe usobanura iki? Ngo ivyo byo ni biki? Ugasanga ntazi nico bivuga. Wamubaza ati byanditswe muri aya majambo ati nyuma yuko bahimbaza ipasika baca binjira mu kanya ko kwiyeza, baca binjira mu gihe cyo kwiyeza no kwitunganya. Mwene data, twaramaze kurya pasika, Yesu Kristo yaradupfiriye. Nimuze twitandukanye n'abanyamahanga, nimuze twitandukanye n'abapagani, nimuze duhindura ingeso, duhindura imico. Iyi mico y'igipagani yinjiye maze igenda babwira ibintu byinshi byahindaguritse mu madini. Iminsi mikuru y'Uhoraho, iminsi y'Uhoraho barayihindaguye, bazanye iyindi minsi bayiha amazina y'abapagani. Ivyo byose byaraje, abantu bati nta kibazo. Abakristo baravuga bati nta ngorane, abakozi b'Imana bati nta ngorane. N'umugwi w'abasenzi, umuntu wese yahora ari umusenzi kera uwasenga yaramenya yuko hariho ibibi biriko biraza kubera amasengesho. Nta bagisenga, iyo abantu basenga baba bamenya yuko hari ubupfu n'ubuzimire ndetse n'uburiganya buriko buraza mu bantu. None rero bene data, ndararikiye abakristo nimugire groupe z'amasengesho, nimusenge, nimushireho ibice imigwi y'abasenzi, nimushireho imigwi y'amasenzi. Abakozi b'Imana baje mu masengesho, abaririmbyi imbere yuko baririmba nibabanze basenge, nibabanze barondera Imana, nibabanze bahamagara Imana, banze ubaze Imana. Mwene data, birashakirwa kubanza kwiherana n'Imana kugira ngo Imana igusobanurira akarere uherereyemwo, igusobanurira ibice urimo vyari vyo. Ubanze utahure yuko hari umwuka w'ubugarariji uri kurinjira wamaze kwaduka mu bantu. Imitsima itambiwe mu Giheburayo, umutsima utambiwe bisobanurwa ngo matsatsa, matsatsa. Mu Kirundi ni imitsima itambiwe, mu Gifaransa ni le pain sans levain, mu Giheburayo ni matsatsa. Iyo yose uyu munsi mukuru wahimbazwa, uyu n'umunsi mukuru wahimbazwa mu Bayuda, bawuhimbaza inyuma yuko bamaze kurya umwagazi wa Pasika. Rero mwene data, birakwiye yuko natwe dutangura kumva yuko ari igihe ciza cyo gutunganya ingeso zacu. Umuntu agatunganya ingeso ziwe, nimukubure, nimutyorore mu mashengero, nimutangure kuraba, nimutangure gusuzuma. Tegura ubugingo, tegura amashengero. Abakozi b'Imana, mwongere gusuzuma, mwongere kuvugurura, mwongere kuraba. Pawulo aravuga ngo nimukure umunyakibi muri mwebwe, nimukure umunyakibi muri mwebwe. Hariho abanyakibi, hariho amadini, hariho imisi mikuru, hariho imisi mikuru iri kwiraza, n'iyindi yamaze kuza, hariho n'ibindi byose byamaze kuza. Nagira ngo ndababwire yuko iyo abantu baramaze guhitamwo ikinyoma, nico gituma Imana ibarungikira ubuzimire bukaba aribwo bakoreramwo, kubera yuko ari byo bahisemwo, kubera ari byo bemeye. Ico umuntu yihamagariye nico abona. Icyo umuntu yihamagariye nico abona. Uno munsi umuntu umubwiye ati aho mu idini wanyu mwarazimiye, arakubwira ngo none ngo byose ngo nico kimwe, ngo kwisi ngo abantu bose ni bamwe. Nagira ndakubwira yuko umuntu wese azozimizwa na mugenzi we, kubera yuko abandi iyo bazimiye nawe ucuja nago, abandi iyo bakoze bibi nawe ucuvuga ngo aho niho bose, ngo niyo nanje niho ngiye. Ndagira ngo ndakubwire yuko mw'irembo ripfunganye
ribonwa na bake, ariko inzira y'igihamo ijana abantu benshi mu mahonero. Hari amadini ariko aratwara abantu benshi mu mahonero. Hari amadini menshi amaze kwiyemeza kuzozimiza no kuzimiza abandi. Mwene data, ndakwinginze wongere guhumuka, wongere kwikangura, wongere gukanura, maze wisuzume, utegure umutima wawe, maze uhamagara Imana kugira ngo ize kubana nawe, kuko abantu benshi bagiye kugwa mu muriro bitewe n'ibyo bisutsemwo, bitewe n'ibyo bihamagariyemwo, bitewe n'uko bamaze kuzimira batagishaka kumva imburi n'impanuro. Ugize uramuhanura, abaca kugira ngo ni mugumutsi, baca kugira ngo ibyo ngo kuko byakuva kera ngo byose bimeze uko, ngo wowe nta bubasha ufise bwo kubihindura. None rero reka muze murabe ingene bigiye kugenda. Umusavyi w'Imana Paulo yarakomeje aratanga impanuro, arerekana neza yuko kubera ko abantu bemeye bakagarariza, Imana igiye kubarungikira ubuzimire bubari bwo bakoreramwo. Amadini yaramaze kwemera kugarariza, baramaze guta umurongo, none ko bamaze guhitamwo, Imana igiye kubarekuriramwo ubuzimire bubakoreramwo. Abantu benshi baremeranye, baragenda baratwagwa barazimira, haraburi umuhanuzi, nta muntu agisubira akivuga ngo akivuga ukuri. N'uwugize aravuga ukuri baca bamwiyamiriza, bagatangura kumuvuga uko atari. Ariko ibyo byose nibirakwiye yuko abakozi b'Imana bahaguruka, birakwiye ko abasenzi bahaguruka. Reka turabe aya majambo Paulo yahanuye ab'Itesalonike igihimba ca 2, maze dusome uyu murongo w'indwi. Haravuga ngo kuko ibanga ry'umugararizo n'ubu ririko rirakora, mugabo hari ubibuza none gushitsa igihe azokurirwaho, niho wa mugarariji azohishurirwa, umwe umwami Yesu azokwicisha impwemu ziva mu kanwa kiwe, azomutituza uguseruka kukuza kwiwe. Ukuza k'uwo mugarariji kuri mu buryo bw'inkomezi za Satani, kuri n'ubushobozi bwose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubugunge bwose bwo kugabitanya kubahona, kuko batemeye gukunda iby'ukuri ngo bakizwe. Nico gituma Imana ibarungikira ubuzimire bubakoreramwo, ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye ukuri bose bagahimbarirwa ukugabitanya bacirwe kwiteka. Nguko igituma abantu benshi bagiye kurimbuka. Ngiyo impamvu abantu benshi bagiye kuza kwisanga bari muri Gehenomu, bagiye kuza kwisanga za nimero zaramaze kubajako mu ruhangi wabo, bagiye kwisanga bazosigara mu isi. Inzamba y'Imana igihe izovugira, uzosanga baramaze kwisanga bari mu mugwi w'abapagani, bari mu mugwi w'abasenga ca gikoko, bari mu mugwi w'aba antikristo, kubera ko banse kudomako, kubera ko banse kuvuga. Ugize uramubwira ijambo ry'ukuri arahakana, akakwiyamiriza, akakubwira ngo mva ruhande, ngo genda ntunkwegere, ngo genda ntudusamburire urusengero, ngo genda ntudusamburire. Ugasanga no muri groupe nkizi, ugasanga ngo ntuhirahire ngo udome ku caha, umuntu ugasanga atanguye kukwiyamiriza ngo ivyo kubivuga ngo abantu bose baca bagenda. None bagenda ubundi ho bagenda, byari bikwiye ko bagenda, maze bamara kugenda iyo bashitse naho bagasanga hari ubutumwa bwaka ukabacanira. Byari bikwiye ko mu mashengero yose basanga umuvyuro. Ndagira ngo ndarikire umuntu wese mu rushengero arimwo, mu idini arimwo, twara ubutumwa. Ibi turiko turavuga nibigende bikwire mu madini yose. Nimba uri muri Gatolika, genda usemerere, nivyanka usohoke uveyo. Niwaba uri muri mu yandi madini aya ariyo yose, ugasanga bakora ibinyuranye, babwire maze usemerere, kuko nutababwira amaraso yabo azoguharugwako, kuko uri nderetsi. Umuntu wese ari muri groupe bamaso yitwa ko ari nderetsi. Umuntu wese agavye agomba kugaba ku muryango wiwe no ku nzu yiwe no kuri bene wabo ndetse no ko basengana. Nimuhaguruke rero mubure, muvuge imburi, musemerere, mubwira abantu hakiri kare, kuko isi igiye guhona. Abantu bagiye kurimbuka, abantu bagiye gupfa rubi, bagiye gupfa nabi, kuko habuze igisemerera. Nimuvuge, kuko ibanga ry'umugararizo n'ubu ririko rirakora, ariko hari ubibuza kugeza igihe azokurirwaho. Ishengero ry'Imana rigiye kwidugira, ishengero ry'Imana rigiye gutaha, abera bagiye kuzamurwa, kubera yuko umuntu wese atiyanduje agiye kuduzwa, umuntu wese yambaye kugororoka agiye kuduzwa. Ariko wivanze akivanga n'ivyisi, ugasanga wa mwambiro w'ivyaha n'ivyisi, ivy'ubusambanyi n'akaboregwe ndetse n'urwanko n'inzigo byaramaze kumwuzura,
ugasanga iminsi mikuru y'abapagani yarayihaye kaze, ndetse haba mu rusengero byose nico kimwe, no mu rugo iwe hose nico kimwe. Ndagira nkubwire mwene data, wowe ukigendera muri ivyo, ndakuburiye ndagusemerera ndakubwira nti kunda wihane, kunda wumve, kunda ukizwe, kunda uhebe, urandure, naho kuko ejo hagiye kuza igihe c'urubanza, hagiye kuza igihe kidasanzwe, igihe inzamba izo bihejeje kuvuga, hagiye kuzoza ibihe bidasanzwe. Abazosigara mu isi bagiye kubona ibara, abazosigara mu isi bagiye kwambara ibara, abazosigara mu isi ntibazokibasha kwihana ngo bishoboke. Hagiye kuza ibihe bidasanzwe mwene data, nimukureho umwambiro wa kera, nimukureho umwambiro, ujya mwambiro wa kera nimukureho mu izina rya Yesu, maze mwongere kwiyuhagira, hanyuma maze mwambare umuntu musha, mwambara umuntu musha. Nimuze twitegure gusanganira umwami wacu Yesu Kristo, nimuze twitegurire inzamba y'iherezo igiye kuvuga, nimuze twikangure kuko inzamba y'akabanga igiye kuza. Yesu agiye kuza, agiye gutora umugeni. Ndagira nkubwire ko umwanya uri wo wose inzamba y'Imana ishobora kuvuga, umwanya uri wo wose Yesu ashobora kuza gutora umugeni wewe. None hamwe yoza muri iki gicugu, hamwe yoza muri iki gitondo, vyogenda gute ku bugingo bwawe? Vyogenda gute ku mutima wawe? Vyogenda gute na vya bindi washigikiye ukabishigikira kandi uzi neza ko ari ibyaha, ukabishigikira kandi uzi neza yuko abigenderamwo bose bazorimbuka? Vyogenda gute? Niwihane iyi saha, niwihane uyu munota, nurandura icaha, nurandura ibicumuro, nurandura ibigabitanyo. Yesu araje gutora umugeni we mwene data, niwature, niwezwe, maze nusaba amaraso ya Yesu Kristo akuhagire. Turagiye gusenga Imana kuri wewe wumva waciye bugufi, kuri wewe wumva witeguye mu mutima wawe wose, kuri wewe wumva wamaze gukuraho wa mwambiro wa kera, wamaze kwiyambura bya bindi byose byatumye wandura ugata umurongo. Harageze yuko wiyeza. None rero dufatanyira isengesho ryo kugira ngo utunganye ubugingo bwawe. Muntu wese wumva amaze guca bugufi, ndagira ngo dufatanye isengesho ryo gusaba Imana imbabazi ku byaha byose no kubicumura no kubigabitanyo. Ahantu hose witwaye nabi, ahantu hose wagenze nabi, ibintu byose wagendemwe bitameze neza, n'igihe ciza cyo kwatura, n'igihe ciza cyo gukizwa, n'igihe ciza cyo kumva neza yuko wongereye koga mu maraso ya Yesu Kristo, wongeye kwiyuhagira, wongeye guca bugufi mu bugingo bwawe kugira ngo wakire umwami Yesu. Yesu arakugomba, aravuze ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Nuko duce bugufi dusenga Imana. Data wa twese mwamugira neza, uhoraho uri mu ijuru, ndagushimiye kubwira ijambo ryawe twongeye guhabwa. Ndashimiye ko iburiwe abantu bose, iburiwe amashengero yose, iburiwe umuntu wese, guhera ku bagabo no ku bagore, guhera ku bakozi b'Imana no ku muntu wese yahereye kera yitwa ko ari umukristo, ariko akaba yagenda mwami atazi yaja, agenda adaguza, akagenda nk'impumyi. Nibahumuke, humuka wongere kumva ijwi ry'Imana, humuka wongere kubona ubutumwa bwiza, humuka wongere kwakira Yesu mu bugingo bwawe, humuka. Yesu arakugomba. Yesu aravuze ati ngwino kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Zana iyo mitwaro yose maze uyitugwe ku musaraba. Yesu aravuze ati mpamagara nanje ndakwitaba. None rero n'igihe ciza cyo guhamagara mwene data, nukizwe, nurandure. Hari imisozi iri kuri wewe, hari imitwaro ugenda uhetamye mwene data, ugenda uhetamye umugongo, byaranse ko wemuka kubera ko shetani yagusutse ko ibyaha byinshi. Nubirandure, nubisezere, nubitekure. Yesu aravuze ati umuntu wese aza ndamwakira. Nuze kwa Yesu, turiko turagusengera. Nuce bugufi mwene data, urandura icitwa icaha nakitwa kaha. Ya misi mikuru mushigikira mu madini, nimubyihane, nimubirandure. Ntugasubire gushigikira za Noheli zitagira aho zanditswe muri Bibiliya. Imisi mikuru ya les anniversaires, imisi mikuru ya les anniversaires ataho yanditswe muri Bibiliya. Imisi mikuru y'abamama ataho yanditswe muri Bibiliya. Imisi mikuru y'abapapa ataho yanditswe muri Bibiliya. Imisi mikuru ataho yanditswe muri Bibiliya. Nimutangure kubita, mute ibigirwamana mubisohore hanze. Yesu araje, Yesu agiye kuza, inzamba y'iherezo igiye kuvuga. Randura icaha, sezera impwemu mbi mu izina rya Yesu. Abantu benshi bagigendera mu byisi, bagigendera mu guterekera. Yesu aravuze ngo sezera, urandure, maze wongere gutumbera Yesu wenyene. Haleluya.
ndagushimiye mwami Yesu, ndasabye mwami Yesu ibyaha bitongogwe, ibyaha birandugwe mu izina rya Yesu. Amazu yubatswe n'abadayimoni asenywe mwami Yesu, ndasabye ibyo shetani yapanze byose bisenyuke mu izina rya Yesu. Imigabo mibi ya kuzimu isambuke yose mu izina rya Yesu. Ndasenge ishengero ry'abera kugira ngo mwami ishengero ryongere kuhagarara mu bushobozi bwawe mwami. Hariho isezerano rivuga ngo amarembo y'urupfu n'ay'ikuzimu ntazorishobora. ndasenge ishengero ry'umwami, ishengero rya data, ndasenge abera, ndasengeye mwami abakozi bawe bongere kwiyambura no kwiyamiriza imisi mikuru y'abapagani yamaze kuza kwibasira mu madini. Ndabituntumuje mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndirukanye ibyo byose bitari mu bugombe bw'Imana. Mwami w'abami urakoze kubikoze. Ndasenge abera, ndabasabira yuko bogira umuhagiro, bongera kuzwa mu maraso ya Yesu Kristo, bongera kuhagirwa mwami Yesu. Beze batunganye, ubagirire neza, ubushobozi bubaze ko bongere kuvugishwa no kwerekwa no guhishurirwa, bongere kuronka umunaguro mu izina rya Yesu. Ndasabye mwami wa mwambiro wa kera usohoke, maze hinjire mpwemu yera, mpwemu yera yinjire muri abo basabyi bawe, batangure kwerekwa no guhishurirwa mu izina rya Yesu. Ndasenge umuntu wese w'umukristo yahororokewe yongeye kuba akazuyazi kugira ngo yongere kuzuzwa ubushobozi bw'Imana bumuze ko giturumbuka. Akira mpwemu yera, akira ubushobozi. Jambo ry'Imana ravuga ngo hanyuma y'ibyo nzosuka mpwemu yera kubari n'umubiri wose, abahungu n'abakobwa banyu muri iyo minsi bazorota inzozi, n'abatamakazi bazobona ibyo beretswe. Ndasengeye umuntu wese ahari hose yongere gukizwa, yongere kwitandukanya n'icaha, maze yakira umwami Yesu. Akira ubushobozi, akira ububasha, akira kwezwa, akira gutunganywa mu izina rya Yesu. Bohoka umwigeme aho uri hose, bohoka. Shetani yaraguhenze, yaragusutse mu bicumuro, nukizwe. Randura mu izina rya Yesu. Umugabo wewe mushinga ntahe, eheraba warazimiye, eheraba warashigikiye ibidashigikirwa, waremeye ibitemegwa, nukizwe. Yesu arakubohoye. Haleluya. Ndasengeye uru rugo rukeneye kubohoka. Gwakire amahoro y'umusesekara mu izina rya Yesu. Musore ndagira ngo mbwira ngo wikorere umusaraba wo gukorera Yesu no kwakira agakiza mu bugingo bwawe mu izina rya Yesu. Abantu benshi bakeneye kubohoka. Muntu kigendera muri masturbation, kizwa. Randura ubushakanye n'ubusambanyi bwaramaze kwimanogoza. Nusedere, nurandure mu izina rya Yesu. Bohoka. Abantu benshi barasinziriye, nibikangure. Ijoro rirakuze bugira buce. Ndasenge abantu benshi babohoke mu izina rya Yesu. Mwami w'abami urakoze ku bantu benshi bariko barabohoka, urakoze ku bantu bariko barakizwa. Tuntumura abadayimoni batuntumuke mu izina rya Yesu. Ndatuntumuye ingwara zisohoke, abantu bakire. Kira wowe ugwaye nukire. Yesu aragukijije. Bohoka mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu, ndaguhaye icyubahiro n'icubahiro n'ububasha n'inganji byose ni byawe Yesu. Urakoze, nubishimigwe. Haleluya. Izina ryawe niryubahwe kandi rihimbazwe none n'ibihe byose. Ndabisenze nizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo atubambiwe ku musaraba. Amen. Mwene data ufise umutwaro ukaba wifuza yuko tugufasha, uduhamagare kuri zi telefone zikurikira: igiharuro 1-819 588 777. Mwese ndabifurije amahoro y'Imana. Yesu abahezagire. Shalom.